Uransikiye mu buzima bugoye cyane gose. Je narakoze ikiboyi. Ikiboyi cyo mu nzu. Cyo mu nzu. Ndakora ikintu ze kivandero wakibona ikivandero cy'imihwi. Kivandero cyo kudandaza ibintu. Bijya bintu bajya bantu usanga batembereza ibintu mu maboko apana ibiyoba. Natembereza impuzu ibintu byinshi narabitembereje. Ndakora ikimotari ngaha nyene mu gisagara. Ndava mu kimotari ndasubira mu kivanderi camamare Marikusi n'umuntu yavukiye mu gashikano ahantu bita Isabunda sinagushikanyeho nzo hagushikana undi munsi nakuriye mu buzima bugoye cyane gose kuko nakuze mu buzima bubi navukiye mu muryango kenye cyane gose kandi umuryango wose wanje nije umuntu natanguye kugura imodoka n'undi muntu agira kabiri yaguze imodoka ubufasha bwavuye wanje kugira gura imodoka wo muri famille yawe wo muri famille abandi bose nta muntu aragura imodoka nije natanguye kugura imodoka mu muryango wiwacu Oyo. Hello my people, hello my family. I'm Starboy, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in town. Number one presenter, last man presenter. I like to support everybody. So mu misi mikuru, mu misi ya Noel, mu misi ya Bonane, tuba dufise byinshi bitandukanye. Rero no mugwe bwa Star TV dufise ICAMAMARE Marikusi. Hari benshi batamuzi, hari benshi batazi byinshi kuri we. Iyo turonse abantu baba boss bakoze byinshi bitandukanye, ari gihe tubegera nyene tukababaza ati mbega byari bimeze gute? ICAMAMARE Marikusi. Yes. Salama. Mera nkuduza kamikro kugira iji nyene rishike nyene nk'icamamare. Umeze neza papa? Safi sana kabisa. Ubutesa misi yose. Meze fresh kwe. Umwe mu bantu babambazi cyanye bambika abandi batandukanye bivanye n'ukuntu ivyo wambara ni ibintu vyiza cyane. Kuri no munsi aba boss ni bamwe mu bantu ba mbere kugira ashobore kwambara neza usanga bitoroshe. Ariko kuno munsi wori umuntu novuga yuko wiyambika ushobora kuvuga ati no munsi ndashobora kwambara iki kikambera kiriya ntikimbere. Yo je ndafise abantu banyambika. Ndafise abantu bankurikirana. Windi cyuro novuga yuko ufise abantu bakwambika. Ufise abantu bankurikirana ku bintu byerekeye imyambaro. Bakankurikirana bakavuga ati urambara ukuno munsi wambara uku. Kuno munsi novuga ko iyo umuntu afise akanoti yo mawe ugiye uca ngaha tugucishije ahantu hafi so umeze neza gusa utonze ucerewe no munsi turagohana Yesu uko biri kose reka mvuga ati abantu bafise amafaranga kenshi iso bakunze kwambara ibintu bizimvye mugabo nka cyamamara avuga ati je kuba mfise amafaranga ndashobora kuyakoresha nkambara ikintu kizimvye ubisanzwe umaze kuba ufise amafaranga kwambara birakenewe nibwo utofise amafaranga kwambara birakenewe Cyamamare yamusaba kunzi ba Star TV ahama tuje mu idonido y'ikiganiro kugira tuyage byinshi bitandukanye uno munsi novuga ko atari ku ncuro ya mbere uramaze guca kuri Star TV incuro nyinshi zitandukanye umaze kora byinshi turi kumwe Ingozi muri commune Gashikanwa uratanga imfashanyo ku bakinyi urabahereza amajezi n'ibindi bitandukanye ni byinshi umaze gukora ndetse turi kumwe ramusaba kunzi ba Star TV abanaduganye n'abastar kutabivuga ibyo turabigarukako manzi ramusaba kunzi ba Star TV ndabaramukije muri hose mubaho aho bari hose bubahwe uno munsi novuga yuko umaze gukora byinshi bitandukanye na cyane ni wibagira iwanyu kirazira komine Gashikanwa ikomine novuga yuko yakuvyaye irakwibaruka ikugira cyamamare kuri uno munsi ni nko makomine utemberamo cyane ndahayibuka kabisa ushaka kujya inyama urava muri centre ukaja muri komine Gashikanwa kujya inyama mu Gashikanwa kubera niho nakuriye icyo utazi nuko nahakoreye umwuga wo kuyanga nkiri umwana mutoya cyane reka tumenye ubuzima bwa cyamamare gatoyi bamwe bamukurikirana na cyane kuri Star turaza kubigaruka ko ni byinshi nzi kuri no musore turaza kubigaruka ko reka tumenye ubuzima bwa cyamamare gatoyi utubwire nyene arezime cyamamare n'umuntu ki yakuze gute yakora iki ava yuko atangura kuzaragira mu modoka nyene atandukanye wakuze gute warumeze gute kugira ushike kuri no etape uri ko kuri no munsi Cyamamare Marikusi n'umuntu yavukiye mu Gashikanwa ahantu bita Isabunda sinagushikanyeho nzo hagushikana undi munsi nakuriye mu buzima bugoye cyane gose kuko nakuze mu buzima bubi navukiye mu muryango kenye cyane gose kandi umuryango wose
wanje nije umuntu natanguye kugura imodoka n'undi muntu agira kabiri yaguze imodoka ubufasha bwavuye wanje kugira gura imodoka wo muri famille yawe wo muri famille abandi bose nta muntu aragura imodoka nije natanguye kugura imodoka mu muryango wiwacu nakure mu buzima bugoye nakuze muhira dukenye cyane gose ubuzima burazunguruka ndamanuka ni Bujumbura nahuye n'ubuzima bwinshi cyane gose nakoze ubuzi bwinshi Bujumbura nakoze ubuzima bugoye dushaka kumenya mbega ubwo buzima bugoye bwari bumeze gute bwari ubwaye kugira n'umuntu ariko arabukora no munsi yumve yuko ubwo buzima bugoye Marikusi yakoze ko hari aho bwamugejeje no munsi ntashobora kugenda n'amaguru canke agende n'imoto canke n'ikinga je naciye muri vyinshi naratanguye ruguru narumuyangayanga naho mutaha atari je nawe yihaye narayanga ndamanuka ni Bujumbura nasikiye mu buzima bugoye cyane gose je narakoze ikiboyi cyo mu nzu ndakora ikintu ze kivandere wakibona ikivandere cy'imihwi kivandere cyo kudandaza ibintu bijya bintu bajya bantu usanga batembereza ibintu mu maboko apana ibiyoba natembereza impuzu ibintu byinshi narabitembereje ndakora ikimotari ngaha nyene mu gisagara ndava mu kimotari ndasubira mu kivanderi nza kuva mu kivanderi nja mu bintu vyerekeye byo kudandaza imiduga aho rero niho hantu Imana yagiye kunyishurira ugikora ico kivanderi canke ugitembereza izo mpuzu ugikora ko kazi novuga ko kari kabaye kuri wewe wari wize yuko umunsi umwe nka Marikusi ko hazogera igihe akabona imodoka akaronka ubuzima nyene yifuza je nari ndavyizeye kuko jewe nakuze nkunda abavyeyi banje kugira umwanya nta muvyeyi numwe Mfise mugabo mama agiye gufa kubera namufashije cyane kuko nakubwiye ko nakuriye mu buzima bugoye narabaye umupamba naje ndapambana ntangura kuronka uduhera duke ndatangura ndafasha umuvyeyi wanje ndamwubakira inzu nziza yaba mu nzu y'ivyatsi n'ibiti ndamwubakira inzu y'itafari ndayisiga umuvyeyi aravyishimira cyane gose bivanye niyo ndamukuye gushika yaho hageze ko apfa arampamagara nari ngahe Bujumbura aravuze ati mutume ko wa muhungu wanje ndagenda yafuye ari uko ambonye avuga ati Imana iguhezagire iziguhe ivyo utanga n'ivyo usigaza nivyo bintu niryo jambo yagiye ambariye umuvyeyi wanje mama wanje yafuye ambwiye guhera ico gihe imigisha iciba myinshi ntangura kuronka abantu ndizegwa cyane gose kuno munsi novuga yuko turamaze kujana hinshi atandukanye hari umunsi tugera kujana Ingozi nzambona umutipe araje aravuza ati urabona umutipe ngo camamare Marikusi ngo uyu unye nahata Amahera yari afise twaraja muri restaurant akajya ibintu biri hayi ibintu bikazi kandi twe tumurusha Amahera tukajya ibintu bisanzwe wakuze wiyemera wakuze nyene wumva nyene ko ikintu no hano n'abandi bose nubahanura burya gukira kwa mbere gukira mu mutwe ukize mu mutwe byose birakunda je ndibuka abapeti twagendana kare je nama ndabantu haraba boss buryo udafise Amahera twagendana je nagendana n'abantu bafise je nibwo atamara n'abafise jewe nitwashobora kugendana nagendana n'umuntu afise amafaranga kurumva hajya gukira cyambere ni mu mutwe ukize mu mutwe ibindi byose birakunda kuko ugendanye n'abanyamafaranga ubunyamafaranga ugendanye n'abakene ubu mukene wewe wavuga ati je ntegezwa kwiyemera njane n'abantu bafise akanoti none byagufasha iki kugira ugendane n'abantu bafise amafaranga kuri wewe uvuga ugendanye n'abantu bafise amafaranga ni wirigwa inzara kandi ujya mwanya baba ariko barateka imitwe yo kurondera amafaranga nawe hariho ubumenyi uhakura gaca bituma utera imbere kuri no munsi izina rizwa no mu gisagara ca Bujumbura ni camamare Marikusi so manze ndagaruka gatonya
tuvuge iyo uri kurakora akazi gasanzwe tubwire ko abantu bari kubakora ubuzi busanzwe basi wewe ndumva ko wakoze uragira kure ibintu biragenda fresh ku bantu bari kurakora ubuzi busanzwe kuri uno munsi nakaye kajambo babwira kubera ko uno munsi ari umuntu ariko ariko arakora ikintu gisanzwe akabona umenga kirasanzwe atazi yuko ejo kizokuba ikindi kintu gikomeye tubaho ubutumwa bwa ikintu ubutumwa nobaha ubutumwa nobaha no kuvuga yuko wewe uri kurakora ibintu bisanzwe ukabona ko uri gukora ubuzi buto buto wofasha ugahindura akazi ugakereye akazi ubona yuko kazoguteza imbere kuba ashobora gukora akazi gashobora kwinjiza 5000 mugabo ugashobora gukereya kandi kinziza 10000 ukava ku ka 10000 ukaja ku kinziza 20000 niryo terambere nawe ugumye uri ku kazi ka 5000 kinziza 5000 ku munsi utakereya akandi ubona ko korenga kajya donc twaguke mu mutwe zoguma handi nyene kereya ati jenda kandi nifuza kugera hari kuno munsi ari abantu bigeze kugaya Marikusi atacararonka uno munsi yo barusha ubuzima kandi kera baramurusha ubuzima bakanamubwira nabi Marikusi ati wewe panga amatufise ni benshi kabisa ni benshi cyane ni benshi tubanye fresh je na muntu nishimako ndamuceka reka genda n'amaguru ndamubazugiye nkamwunguruza iyo bakubonye bavyakira gute mu gihe kera bari bafise ibintu bigenda nyene kandi bizimvye watashuraronka ariko no munsi novuga yuko wagiye mu kibanza cyabo iyo bakubonye baratahura erega imana nayo ifise integuro yayo kandi imana si asumani je ngo nakubwire inkuru imwe narigeze kuba nkora ikiboyi ahantu haraza hakunda kuza umuntu abadedwaniye kera kaza yanyemereye amahera 1000 umudekarara hajya kuri Paul yongiye kugira transfer y'imodoka arafuka magavuga ati mutama araba umfashe umakazi umpaka nivyo nkeka acibuka je gusa ndavyibuka akavuga ati mutama makazi nkorako kazi nkamakazi atanzi gatakibazo kandi ndisire ko atavyo yibuka ariko je ndavyibuka uno munsi mu muji izina bakuzi ko cyane ni ICAMAMARE Marikusi byo kunde ko dushobora kumenya amazina abavyeyi bakwisha kivuka amazina abavyeyi banyise ni Kariyo Mark amazina y'abakera mani yari hatari kuko kera ariko barabona we ndazi wavuki Bujumbura banza urindire kidogo twayirakoze cyanyende mbo Kariyo nibaza kuko nakuze ndabitohoza nje na umwana cibwenge navuga ati none mama ikintu mwatumye munyita Kariyo ni giki ngo bari yayi ngo bene wanyu ngo bene wabona so wawe ngo bafise ngo umutima mubi ngo bafise akadada ngo ngurumva ngo Kariyo ngo rafise ngo akantu kari mu mutima ngo kabi mwejo gituma ngo twakwiswe Kariyo izina kwa ryo nyene ndaritahura ni sawa tu Kariyo Kariyo Mark ariko twibukanye ko abatunzi benshi usanga ari bitwa baziranotse ba Kariyo amazina yobeye namazina nyene usanga yobeye uko so reka tuvuga ati umaze gushika Bujumbura uratanguye kudandaza imodoka kuzidandaza bimeze gute na cyane abantu bako baradukurikirana ndazi ko abakunzi ba Star TV bifuza kugura imodoka bagutora gute kugira ushobore ubufisi kirindira uguma kucanye baca pari contact bakagutora jewe nukuvuga yuko ukeneye imodoka je nimero irazo ndayifise ni imodoka yose mba nimuntu gira muduhuye tundayigurisha niyo nyene urimo ndashobora kuyigukora ariko busi kuvuga ngo nkora akazi k'imodoka gusa ndakora ibintu byinshi business yose umuntu ni twende reka mvuga ati jewe ndamuzi no muvandimwe nimwe mu bantu badandaza imodoka zimeze neza kandi nta manyanga ziba zirimo so wifuza imodoka muri gwa rukundo nyene ndamuzanye kugira ase n'utubwira
kubera ko abantu bafise amafaranga no munsi igituma nakuzanye mu bwami bwa Star TV ni kugira buri muntu wese ariko arakora nimba abona ko ariko arakora akazi gato tumenye yuko hari abantu bakoze ubuzi buto ariko no munsi bifise kandi batunze imiryango camuvuga ati no munsi Marikusi icyamamare arazwi cyane hano mu muci na cyane mu gushigikira abaririmbyi statazi zawe zitwenza zirahari ufise nimero y'uno mutipe uguma witwengera buri mwanya zatwika uguma witwengera buri mwanya ufise nimero y'uno mutipe n'abahambo mani so urakunda gukora igikorwa cyo kuja gufasha biwanyu ukabashira amajezi amakaye n'ibindi bitandukanye ndetse ukanabadugana n'abastari batandukanye waranjanye uratwara ndi promoter mukombozi Bauden Iyo gikorwa gikorwa kubera usanzwe ukunda umuziki cyane cyane hari ibindi bintu byinshi tutazi biri nyuma cyambere ndakunda umuziki nicyo gituma nashobora kuja kuramutsa aho mvuka ngende ntatwaye umuririmbyi kuko bariya nabo bakeneye kubona ibishasha tugira gutwara na Bauden mu Bauden tuvuka hamwe ni bishasha tuvuka hamwe nategeza kugenda ndamujanye ndakunda umuziki nkaca nkunda rero n'abantu imbano banarasize nk'inyuma mu buzima mbashaka ntibabone yuko umenga di hejuru cyane mbashaka ndabereke ko turi kumwe uno musi Bauden ni umusore muvuka hamwe ariko heruka gusora indirimbo nuvuga yuko yavugije abantu benshi iyo fotoje n'amafoto amasana bari hagati y'ibigo y'abakobwa bambaye ijya ni video bega ntibakugire barakubaza ati ere kujya muhungu w'iwanyu yasaze ujya mani ariko arakora ibintu azi wewe urya n'uwa kera je nakuze ndi umwana numva Bauden sinadeni mama akambwira ngo hari umuhungu wo bitwa Bauden ngo abangwe Bujumbura ngo mumuririmbyi akajambwira ati urakeneye ko mumenyana urumva ko yari umugenzi n'abavyeyi ba Bauden namwumva ku radio Bauden reka je none hari uwo munyereka Bauden ariko kuri uno munsi mu bantu ba mbere novuga ufata umwanya ukamutora ukavuga ati twagiye gukora show hari iwacu Bauden none ko ari umwana wo muhira mama rero yakubwira ati irifoye ko mumenyana na Bauden ari umuhungu bitwa Bauden arategere cyane gose uwa mwumva ku radio we bisaba nawe mama akambwira ati nawe bisaba ugende Bujumbura gende Bujumbura nawe kurondera ubuzima ariko kuri uno munsi novuga yuko uri umwe mu bantu novuga yuko bamushigikira ukanamutora ndetse ukanamudogana ingozi kugira aje kwikorera show aryoherwe anezera abantu bo mu rugo Bauden rega arakaze umana yanje ndagufukamire niyo n'indirimbo yo novuga yuko yakera kandi cyane kuri uno munsi hari abaririmbyi ariko barakora cyane sanzwe mbona ushigikira abaririmbyi kandi kenshi gashoboka umuririmbyi mukombozi iyo agiye gukora ibiganiro sometime hari igihe umushigikira ugasanga kenshi muri kumwe ariho nabandi baririmbyi benshi dufise uno munsi dufise umuririmbyi Diwani novuga yuko uno munsi yasohoye igikorwa hanze igikorwa kimeze neza cyane nazumvirije navyutse ndazumvirije zirya ndirimbo wazumvise gute canke umuririmbyi Diwani kuri wewe avuze iki ndikamvuge ko ari kuri mukuru wiwe Diwani ari muto yiwawe Diwani novuga ko nawe n'umuntu akomeye cyane bivanye no kungene aje je ndakunda umuntu akora igikorwa kizima jewe ndashobora kugufasha ari uko nawe ufise igikorwa uri kurakora mugabo mbona aho cyo kugeza singoma ngo ndagufashe ngo ni kubera ngo je ngo nze ndonke ikintu iwawe oya ahubwo nje ndashobora kugufasha mbona icyo urimo urakora ko kizokugeza ahantu Diwani n'umuririmbyi akomeye cyane gose uno munsi novuga yuko inyuma yo gusohora iyo EP indirimbo zitanu novuga yuko harimo n'indirimbo ari kumwe na Trizo and Rap Boy Panda indirimbo imeze neza cyane Marikusi nicyahe ikintu wohanura bamwe mu baririmbyi umaze kujana n'abaririmbyi benshi batandukanye org numwe mu baririmbyi novuga yuko umaze gufasha byinshi bitandukanye n'abandi baririmbyi batandukanye ntiriwe ndadondagura hano ni benshi nimba mumaze kujana nabo nicyahe ikintu ubona yuko bakwiye guhindura kugira umuziki wacu ugumenye nuri ku murongo umeze neza cyane kandi utwinjiriza kanoti mu kintu bohindura je mbona ikintu bisaba ko biyemera
bisaba ko biha agaciro karenze ako bafise umwanya byo hari ikintu vyohindura nibiha agaciro bizohindura ikintu yego uti gituma uvuze ko diwa nazo umuntu akomeye ni iki gituma ni kubera diwa ntisesagura ntisesagura ya ntisesagura ndamaze kumwigako nundi mupeta azotera imbere ni Dramati nawe nyine azotera imbere mu muziki niyaguma yifata uko ameze uno munsi hoba hari ikindi kintu uri kurategura nyene konzi yo dasiba ingozi gutegura utuntu tumeze fresh ari ikintu ndimo ndategura hariho ishira hamwe rishaka gutanga ama award ingozi nawe uzobibirimo na wewe bashaka ko ndabafata mu mugongo ndi kubafata mu mugongo kuvyerekeye ivyo bintu ndashobora kuzoba ariyo ndi kandi hashobora kuzoba hari concert izotuma hari aba star ngaha mu Burundi ngaha ayi Bujumbura nzodugana na ya ekipe yanje y'umupira niyo tuzoba turi tuzoca dukina aba boss ari ekipe y'aba boss yimvukira z'ingozi n'ijya ekipe yanje bana yuhi bisaje ja kwa nayuhi mu bagwiza tunga basanzwe bava muri komine gashikanwa tuvuka mumpera ka message reka ikena razakira muze mutama nayuhi ubawe mutama ubaho hari hose nanye ndamukunda so ariho ekipe isanzwe irongowe na mutoya wa nayuhi y'abagwiza tunga b'ingozi yitwa Miburo umuboss ndamubona ujyaye nawe tusanzwe tuzoba dufise urukino ico gihe nyene uwo munsi nyene umva nzodugana abastari baje kuririmba hama n'urukino ruze ruhabe uwo munsi bizoba biryoshe yego mu gusozera ikibazo ca nyuma Marikusi wararondeye uraronka ariko n'ubundi uracarondera kugira uronke ibirutu by'ifise no munsi urumwe mu batipe novuga yuko bakunzwe n'abakobwa cyane muri kino gisagara cya Bujumbura sinzi nibaza sinzi bagukundira iki jereka mvuga ati kuri wa mbere ufise abakobwa bakwikundira bagukundira iki urazi ikintu kibahabura nitujya dustatijira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook ya tuntu urumva ari abantu bashobora gukundira utuntu tu ugasanga baragukunze ko tujya tuntu wikorera kandi umuntu wese amenyekana bivanye n'ivyo akora jewe urabona ndakora ariko sometimes yo niruhukiye muhira aho tuntu usanga ndimo ndandika kuri stati gasanga abantu basaze babrinda hariye bakaguma birabira stati bagangiwe kwa bakatwenga wenda mfise message zirenga igihumbi z'abantu gusa baguma batwenga gusa batwenga ngo stati tuzobona mariage ryari ya Marikusi cyamamare twitege mariage ryari ya Marikusi kintu nifuza mu buzima bwanje ndifuza indi anniversaire izogere ndabereka ikintu ndabereka umushinge ndabereka ati uyu muku kwezi tugomba kugira mariage n'uyu kurondera amatafari yo gushira kuri no mushinge je ndashaka nze ndabereka umuntu uzogira mariage ntivyoroshe kuri Marikusi kuko ufise abakobwa benshi bagukunda bizokoroha cyane umwe niwe gwanje ufise abagukunda ariko ufise uwukunda wewe gwanje ufise uwukunda bizoroshe kugaragaza uwukunda kandi hariho benshi bagukunda biroroshe cyane gose ariko bazokunda ntushobora kumunyegeza ariko bazofuha bavuga ati uya mutipe turamukunda baramujanye noneho karabana naho bofuha kuko ajya ntubona na anniversaire iheruka niho waruri urabonye ko bamwe bagwana bakagwana bose nta numwe nkunda ugasanga ntawe uri mu nkunda mugabo ugasanga bariko baragwana ariko wowe udakunda ya so uko biri kose nibaza ko twayaze byinshi bitandukanye kandi ikiganiro nibaza ko cyabaye cyiza ni fresh kabisa hari ikintu uba wifuza gushikiriza abakunzi ba Star TV muri no mwanya ndaguhereza umwanya kugira use no gishikiriza je ico noshikiriza nuko no hanura abantu babajene cyane abantu babajene bakure amaboko mu mpuzu bakore ibikorwa by'iterambere bizobateza imbere kubera udakoze ntakaje udakoze nta terambere kora n'umukozi abegwa n'impembe kora hama utera imbere bakura amaboko mu mpuzu
babe abantu babizigirwa kuko ntushobora gukora utera imbere utizigirwa ntigikunda niyo mpanuro nogenda ndabahaye okay reka nagushimire intare y'umuji Camamare yes bari bayizagire cyane number 1 presenter last man presenter Mr Recorder Mr Mint Mr Kimararungo Mr Love in Town Mr Ububeshi Mr Home all the way from Burundi East Africa number 1 presenter last man ndasubiyemo kandi fasha warafashije twese turi ngakwera twafashijwe mari kuzakora business itandukanye afise amamodoka mu telefone kuri contact ziyo kugira ushore kumutora contact zawe wajya nizinga ni 70 511 603 niyo yonyene 511 603 niyo yonyene ntunze WhatsApp byose ucunora okay mani gwezagire cyane wakoze kuduhereza umwanya wawe merci sana thank you so much akaganiro ntigaheze